Ndabaramukije mwese nikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana kwigenekerezo rya 13 ntwarante umwaka wa 2022. Mu gatondo hitezwe yuko ahatari hake hazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike kiretse mu ntara ya Bururi, Imakamba, mu Kayanza hamwe no mu ntara ya Kirundo hitezweyo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Muramvya, ibipimo by'ubushuhe bizoba bigera kuri °C 14. Ku muhingamo naho haritezwe imvura izogwa mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, mu Kayanza, Imuramvya, Imwaro, Ibururi, Imakamba eka no mu ntara ya Rutana. Imvura yumvikanamwo imituragaro ikaba yitezwe mu Ibujumbura hamwe no mu ntara ya Rumonge. Ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi citezwe mu ntara ya Kirundo, Ikaruzi, mu Ruyigi hamwe no mu Cankuzo. Ahasigaye hakazuka kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, ibipimo by'ubushuhe bizoba bigera kuri °C 32. Nuko rero ni hana makuru atekanye ikirere cyo kuri w'Imana agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.